waduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Niwigire wari ntwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana. Basangiye naho kuzuka kwiwe, bazohurira mw'ijuru n'abazoba bariho, nanje nyene sinzobura kubabaho uwo munsi w'imbere, bazobungurwa igitabo canditswe mazina yabiganje ririmo. Uwo munsi canditswe n'abagishijwe mu mazina yabiganje ririmo. Yesu databuja nzamukorera Zena mama z'urukundo rw'Imana, maze meze ciza ndamukorera muri isi, azonyemerera kuja mw'ijuru. Uwo munsi w'imbere, azobungurwa igitabo canditswe Mundore gatoya. Nakajambo kakufinya,
Pastor Christophe Tasenga tumugisha kugisho rya nyuma igitabo cy'umusiguzi kigabane cya gatatu umurongo wa mbere kuvuga ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu kandi igikorwa cyose munsi y'igihugu gifise akanya kacyo. Umurongo wa kabiri ari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gufa. Amen. Ari igihe umurongo wa kane ari igihe cyo kurira n'igihe cy'umunezero. Rero tugane data tubaremeshe umwe data yagiye bizira ya twese. Amen. Twese tuzofa nta muntu wazobaga kwisi mirere na mirere uno munsi n'uyu eto ni jewe eto ni wewe. Mugabo umunezero dufise bene data nuko Imana imaze kumwakira mwituru amashimisho kuba. Amen. Rero andarangije yakanya Pastor Christophe asenge hanyuma mugisho kugisho rya nyuma muje mu musoro kibaza kimwe arubu Imana bazitame mu mayira yose muza kwica ibibazo byose impanuka zose ibibazo byose mu nzira mushike amahoro ku Rwanda murakoze cyane Pastor Christophe kandi uragorotse n'inganzo n'icubahiro tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ariko byovugwa wakoze ko watubera Imana ukatubera umutabazi ni wowe utuma umuntu abaho kandi wowe utuma umuntu apfa byose biragushobokera wuguruye nta wugara niyo wugaye niho bagerageza ngo yugurure. None turi hano hantu Mana nziza usezera ibya nyuma umuvukanyi wacu warakoze ko wamutunganije warakoze ko wamuhaye akanya ko gutunganya ubugingo kandi turanezerewe Mana nziza n'inganzo n'icubahiro ko watandukanije ibaho ryiwe ry'ubuzima bwa kera nibaho ryiwe n'ubuzima bushasha. None rero Yesu turakwigize uremesha umuryango uremesha abantu bawe bagirire neza ubatabare turabasenge mu izina rya Yesu ukugira neza kandi bazawe bifata imitima y'imiryango bifata imitima y'abakunzi bifata imitima y'abana biwe bifata umutima w'umugore wiwe bagirire neza abavyeyi Mana nziza umuntu wese nyakubawa agirirwe neza. Turakoze rero ibi bikorwa no bimuhango ububemwo ibisigaye tusako bigiza abantu bazawe mu izina rya Kristo Yesu muhaze Bari umuvyeyi udukundana twe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Bari umuvyeyi udukundana twe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari
tuzohurira iwacu mw'ijuru. Kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Raburagiye kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagira ibyiza wadukoreye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagira ibyiza wadukoreye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu,
kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Raburagiye kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Mana data twese uri mu ijuru, yeniganze n'icyubahiro, uri Imana nziza kandi Imana yera, urahambaye kandi uragororotse, yeniganze n'icyubahiro. Twari kuri uyu muhango wo gusezera ubwa nyuma, umusabyi wawe Mana nziza yatabarutse amahoro. Warakoze yeniganze n'icyubahiro, ngene bateguye iminsi yo kubaho, uhereye ku munsi yavukiye kugeza kuri uyu munsi yasezereye iminsi yo mu isi. None rero twari ko turasezera mu biwiwe bwa nyuma, ariko imwe mu yiwe turazi ko wayakiriye kandi wayegereje. None rero Yesu turasenze ngo kugira neza kwawe n'imbabazi zawe bikomeze kuba ku bantu bawe, kandi icyo tukwingingira gutabara ni gutabara umuryango n'abantu bose yeniganze n'icyubahiro Mana, kugira igumbagumba n'intuntu n'agahinda n'amarira mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti. Ibisigaye rero nyagora ku ngoma, turakwinginze ngo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe byacishije Samusoni muri iyi nzira, nyakubahwa akakira agakiza kandi irembo rikaba iry'amahoro, natwe zidufashe gushika kugira iherezo ryiza. Urakoze kuri Imana, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikora ibyo dusabye n'ibyo dusabye, amasanganya ave mu nzira, ibitero bya Satani bitsindwe, imyuka mibi, abadayimoni b'ubwiza batsindwe kandi baneshwe, ariko intsinzi yawe ikomeze kuba kuri we no kuri twebwe mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti. Amen. Hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango,
kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuzi ko tuzohurira iwacu mu ijuru. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza. twese no mu ijuru, nyir'inganje n'icubahiro, uri Imana nziza kandi uri Imana yera, urahambaye kandi uragororotse, nyir'inganje n'icubahiro, kubw'isizi ry'imbabazi zawe turagushimiye kandi turagukengurukiye, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe byatwemereye ko uyu munsi tubaho naho turi muri ibihe bitoroshe bigoye. Mana nziza, ariko turasengeye iki kibanza, turasengeye ibigiye gukorekera hano byose, uru rubanza Mana turarusengeye, ibi birori byo guherekeza mwami wanje mwiza mwene Data Samson, ubibemwo ubihagatire, ubikwikuza ubushobozi bwawe n'ububasha bwawe. Turasabye umutekano mvajuru ukikuze hano hantu, kugira ngo imitima y'umuryango, imitima y'aba bana, imitima y'abantu bose bari hano uyihumurize. Nta wundi abishoboye, nta wundi yotanga ihumure, nta wundi yotanga amahoro, nta wundi yotanga kugirirwa neza usibye wewe Data wa twese uri mu ijuru, ukora byose mu mwanya umwe, ubera hose icyarimwe. Urakoze rero, turakweretse ngo ibikorwa ubibemwo kandi uze kudukundira, uze kubisozera, ukugira neza kwawe n'imbabazi zawe kuze kubana natwe, tubisabye twizeye ni mu izina rya Kristo Yesu Mwenazareti wapfuye ukazuka. Amen. Unaho tugira tubandanye na programme y'urushengero Eglise Teramira Ubugingo, baca babandanya badufasha
hanyuma ibindi biraza gukurikirana. Murakoze cyane. Rondera itike yo kuja mwijuru, abera batowe bagira batahe, baje kuruhuka imibabaro n'amageragezwa ya hano mw'isi. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Umusi w'imanza, umusi w'imanza niwamara gushika, abatari bakeya bazojaraja kandi bazicuza, kandi bazicuza mu mitima yabo ati yo tumenya turatwariranye. Umusi w'imanza, umusi w'imanza niwamara gushika, abatari bakeya bazojaraja kandi bazicuza, kandi bazicuza mu mitima yabo ati yo tumenya turatwariranye. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Nufe kwicara, nufe kwicara uri mw'ishengero ry'Imana, urore Imana utagira itike. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Kandi yo tike, kandi yo tike n'ingeso nziza n'ubushobozi bwamwe muyera. Nimuyobegwe, nimuyobegwe iby'abasinziriye, itiro ry'urufungo mubabare nk'ababandi batafise ivyizigiro, ariko mumenye ko abapfuye bazozuka. Nimuyobegwe, nimuyobegwe iby'abasinziriye,
isi vyizigiro ariko mumenye ko abapfuye bazazuka namba twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko twizera kwapfuye bazozugwa nawe kwapfuye bazozugwa nawe namba twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko twizera kwapfuye bazozugwa nawe kwapfuye bazozugwa nawe nkuko natwe abazoba bakiriho tuzohindurwa mu kanya nkako gukubita ingohe tuterurane nawe tuduzwe mu ijuru dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere nkuko natwe abazoba bakiriho tuzohindurwa mu kanya nkako gukubita ingohe duterurane nawe tuduzwe mu bicu dusanganira umwami wacu Yesu mu kirere namba twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko twizera kwabapfuye bazozugwa nawe kwabapfuye bazozugwa nawe namba twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko twizera kwabapfuye bazozugwa nawe kwabapfuye bazozugwa nawe namba twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko twizera kwabapfuye bazozugwa nawe kwabapfuye bazozugwa nawe ko kumva cyane ko kuvuga ijambo ry'Imana Imana ishimwe kubw'uyu mwene data Bizimana Samson yararose ibihe byiza cyane byo kwiyuzuza n'Imana hambavu y'imyaka myinshi yari iheze ari mu isi y'ikinyabyaha. Rero iryo bakwe yarose ntidushobora kurigisha ubusa twebwe abari hano. Murabona ko twakoranye kandi dukoranye turi benshi cyane baze guherekeza uyu mubiri wiwe. Icyo nzi ntakekeranya nuko imuhemu ya Samson data yaramaze kuyakira. Amen. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ndavyibuka yadushikiriye arwaye cyane kandi bitoroshe. Mugabo amaze gutora ubwenge arambwira ngo ikintu ushaka, ikintu nkeneye umbatirize sinzopfe ntabatirijwe. Imana ishimwe. Amen. Byari bigoye cyane muri porogaramu y'ishengero dusanzwe tumenyereye tubatiza kabiri mu mwaka, ariko icyo gikorwa amaze kugisaba turavuga tuti uyu muntu uko biri kose reka tukimukorere uko ariko aragisaba. Imana ishimwe. Amen. Ndavyibuka mbisiguje Imana irambwira ngo uwo mugigwa ariko arabasaba ni umukorere. Imana irambwira ngo sinababwiye ko umuntu amenya iminsi amaze atamenya iminsi asigaje. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero duhitaho dukora uwo muhango wo kumubatiriza kugira ngo avuke ubwa kabiri. Imana ishimwe. Amen. Muri ico kiringo Imana yakomeza kutubwira ngo ndiko ndategura umugeni. Kugwara kwa Samsoni ubonye ingene agwaye n'ingene akize tukamutahana byari bigoye gushira umutima
kuri iryo jambo rivuga umugeni. Yesu adufashe. Amen. Mugabo ndemeza neza Imana ifise inyungu cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu. Yabonye uko vyotera bimera nabi, Samson akazova imbere y'indahiro yarahiriye imbere y'Imana ko atandukanye n'isi ya kinyavyaha, yakiriye agakiza, vyayibereye vyiza kwegeranya iminsi yiwe iramutahukana. Mufashe dukomera amashi Imana yashonije. Rero nagira mbabwire yuko uyu mwanya tugomba tumere nk'abatekana gatoya, twihanganira ibi birori. N'umunsi wa nyuma ntituzosubira kumubona muri iyi si turimwo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabizi rimwe na rimwe abantu bamafise akantu kavuga ngo kira ningoga tugende, kira nyarutsa ningoga. Emwe nagira mbabwire ko nimba hari umuntu yarabangutse yari Samson. None no munsi ntiyatekereje, ariko ariruka. Wewe wibaza ko utazotekereza? Wibaza ko uzokwama wiruka iminsi yose? Wibaza ko uzokomana amaprograma azohagarara? Mu ngundire rero tufata kakanya tuje muri ibi birori, ukaba wihuta ugende. Nta mvura ihayirarwa, ibintu bimeze neza. Imana ishimwe. Umuhango turawukora neza, turanezerewe kuko Imana yazamuye iminsi yiwe ikamutabara. Yesu abahezagire. Numva rero uyu mwanya ngomba gusangira ijambo ry'Imana namwe. Iri jambo ry'Imana ngiye kuvuga si iryo mbarira Samson, ni iryo mbarira wewe. Birashoboka ko uyu munsi kubera urupfu rwakwegeraniriza hano, birashoboka ntusenga, nta sengero usengamwo, birashoboka simbizi urusengero ruheruka ukivuka, urusengero ruheruka wa munsi petetre wagira amasezerano simbiza yariyo yose. Haleluya. Birashoboka urusengero ruheruka kurongora, uruheruka usengesereza abana, wararuteye ibitugu. Muganagira nkubwire ngo niyo wotera urutugu ibisengero, urupfu ntabwo uzotera ibitugu. Haleluya. Amen. Naho waba warateye ibitugu ishengero, ukaza mu bintazi, ukaza mu bindi bintu bikomeye cyane, nagira ngo utangarize aha hantu turi, urupfu ntuzorutera ibitugu. Yesu adufashe. Amen. Ugomba kumenya iki? Ugomba gutahura ko umunsi wawe ukwegereza ku rupfu. Yesu abahezagire. Amen. Numva ngomba kuremesha umuryango. Biragoye kwakira nivyo, biragoye gutunganya ku rugezo rw'uko umuntu yiyakira, biragoye. Ariko nagira mbabwire mwiyakire. Ndakuze kubona abantu benshi baririra abantu. Amen. Nagira mbabwire yuko abantu usivye umuryango, umuntu aba afite ikimazi umuryango. Abantu benshi ntibarira kuko baririra umuntu. Amen. Ariko barira kubera ibyaha byabo. Icyaha ni ngorane. Icyaha nicyo gitera umuntu gupfa. Yesu abahezagire. Amen. Reka mbabwire, turamenyereye amajambo amenyereye kuvugwa ngo iyo umuntu apfuye yitavye Imana. Yes, c'est vrai. Iyo umuntu apfuye aba yitavye Imana. Oya, c'est la formalité politique. Nuguhuma amaso abantu kugira ngo umusuma amenye ko wapfuye yitavye Imana, abandanye kwiba, imborego ibandanye kuboregwa, umusambanya abandanye gusambana, umwicaye abanda ngo yitavye Imana, tumuherekeze yitavye Imana. Yitavye Imana. Nimurasoma Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu apfuye asinzira itiro ry'urupfu. Amen. Amen. Kandi uko gusinzira azikangura. Bibiliya bivuga neza, ivuga ngo benshi bazokwikangurira ubumaramare n'ibiteterwe bitazoshira. Imana ibampera umugisha. Ego. Rero mu yandi majambo y'umuntu apfuye ahindura ikibanza, ahindura aho yarari, ariko ubuzima burabandanya. Amen. Amen. Nagira mbabwira yuko kwitaba Imana, witaba Imana ukiriho. Nimba wase kwitaba Imana uyu munsi, nimba wase gutunganya ubugingo, nimba wase kwihana, nimba wase kwatura, ntuzuvuge ngo hariho umunsi uyindiriye wo kuzitaba Imana. Nta gakiza inyuma y'urupfu. Imana ibahe umugisha. Samson yarakarondeye, ashizemo ingufu cyane, umwanya muto yabayeho muri ivyo atahuye ivy'Imana. Kwiherezo mbizi ko ijoro ryamwambise ikanzu yera. Amen. Imana ishimwe. Nibampereze Bibiliya mvugane namwe ijambo ry'Imana.
ngomba mvugane namwe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 17 havuga ngo uburyo Imana yaremye abantu ba mbere 17 reka mbere ku 15 Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Amen. Amen. Ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Yesu abahezanye. Amen. Ngomba mvugane namwe ku ijambo ritoya cyane rigufiya rivuga ngo uzopfa nta kabuza. Amen. Ngorera kuri mwene wanyu mwicaranye mubwire ngo uzopfa nta kabuza. Ko mutabibwirana. Aha muri rusengero. Mumbwire ngo uzopfa nta kabuza. Haleluya. Hari umuntu abaho akama yumva ko ari kizigeza kwadakorwa ko kwakomeye cyane akama yumva umengo we ntazopfa. Nagira ngo utangarize ngo uri muremure uzopfa, uri mugufi uzopfa, wirabura uzopfa, uri inzobe uzopfa, uri umutunzi uzopfa, uri umunyabwenge uzopfa, ukuri kose uzopfa. Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Ubyumve neza. Nama nkunda kugira abantu. Aha urashobora kwihenda ngo gira ngo badutaye iwacu. Iwanyu ni he? Iwanyu ni iwacu naha. Haleluya. Amen. Nama ndiko ndabwira abantu barenganya abandi, barengera abandi, bahohotera inzira karengane. Akama yibaza ko ibintu byose byo mwisi azovyigarurira. Reka ngutangarize ikintu. Umuntu avuka ari gusa agakura petete imyaka maze ntumbaze agasubira mu nda y'isi yambaye ubusa. Haleluya. Amen. Kandi uvuye nta kindi kintu bagutekerera usivye uringete ubwonye. Amen. Uvuka uri gusa ibintu mugahurira hano ku isi ukavyiyitirira ukavuga ngo ni ivyanje, ngo inzu yanje, imodoka yanje, nationalité yanje. C'est vrai, nivyo. Haleluya. Amen. Ariko inzu yawe umunsi umwe bazoyigukuramo. Maze imisi ndiko ndatangariza abantu b'Ibujumbura bariko barubaka inzu zizomara imyaka 500. Ukaraba umuntu ariko yubaka inzu zizomara imyaka 500 asigaza imyaka ingahe ngo abiri. Uriko banezeza isi, c'est vrai, nibizosigara mwisi, ariko mwijuru uriko urakora iki? Mu bwami bw'Imana uriko urakora iki? Warateye ibitugu. Reka ngubwire iyo nzu bazoyigukura murandabe y'umuntu agwaye, nta muntu agwara agenda mu cyumba avuga ati nkurayo nanafuye kandi ndahwere nkurayo none nkurayo zana muri salo, bakazana muri salo, muri salo bakazana, ukava kuri ya matara yawe mana yaje, ukava kuri ya matara ya matera ndabivuge mu ndimi zose. Imana ishimwe cyane. Ukava kuri ya matara musingizi munono bakakuzana bakakujyambika muri salo kumusafiri. Uri kuragenda ndi kuragenda. Haleluya. Amen. Uri kuragenda ndi kuragenda. Uri kuragenda. Ibikurikira bavuga ati mukure hangaha umujane kwa muganga. Turamukunda muganga mudukurire ngaha. Barakujana ni bakujana. Ongere mumbwire ngo uzopfa nta kabuza. Mubarira tuzopfa nta kabuza. Birashoboka ko wigira ibintu. Nabwiye abantu nimba Imana yaraguhezagiye ikaguha autorité, ikaguha autorisation, ikaguha ibakwe, ukagira bugaba, ukagira butegeka, ukagira buhimiriza, witonde twese imbere y'Imana turangana. Haleluya. Amen. Kandi nabivuze twese wacu naha baraza bagapima nta usumvye uwundi. Haleluya. Amen. Ivyo kiranira uzobisiga bakuzane hano muri inzu y'icumba. Imana idufashe. Haleluya. Reka mbabwire aha twese niko tuzohwera. Imana ishimwe cyane. Ariko mbabwire iki, hariho umwimenyerezo wo guhwera twese tuhurirako. Abahinga bavuga yuko itiro ari cya kabiri cy'urupfu. Amen. Amen. Nivyo sivyo. Nimba hari umuntu yoba ari hano yoba afise ikibazo cyo kudasinzira, nukuri arafise ingorane. Usinzira nivyo. Imana ishimwe.
Haleluya. Amen. Rero iri kurasinzira bisobanura iki? Agatiro karaza kakakuyengayenga. Kakakuyengayenga, kakagukubita amabizu neza neza. Kakakuyengayenga. Karakubwira ngo iki? Ati nzokujana kuyanguya ndacariho. Uyandiho. Uya. Kakongera kakagukubita neza. Uya ndacariho ndiho ndi. Amen. Urasinzira ntusinzira? Reka mbabwire urupfu ni rukonya barebare. Haleluya. Nuza wishimira ibicange biriya. Nuza wishimira ivyo iyo urupfu ni rusunya bareba rutegerezwa kukwegeranya. Haleluya. Utihanye utatunganije ubugingo ruzokwegeranya rugusofera ni kwa rusoferi utahire muri gehinomu Imana ibamera umugisha. Haleluya. Rero nagira mbatangarize igihambaye sukuririra Samson. Oya riri ubugingo bwawe. Ayo niyo majambo Yesu yabwiye nyina na Mariya wundi yikoreye umusaraba agira shika hafi y'igorogota ngo bararira. Arabwira ati nyina wajurizwa niki? Reka kundirira jewe. Ikibazo si jewe ariko ikibazo niwe beje ho bukera. Imana ibahezagire. Riri ubugingo bwawe wiyumvire mbega uzoheza gute? Mbega uzosozera gute? Iriba ko Samson yagize uzorigirirwa. Yesu abahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Rero aha twese ndabizi ko twese tubaza kugira umwimenyerezo wo guhwera. Aho utahira ushikira mu mwimenyerezo wo kugira gute? No gusinzira. Murankunda kugira abantu. Iyi ni induro. Uragenda ukaryama iwawe mu cumba gifise amapembane ugashiramo umusegetera, ugashiramo igitanda, ugashiramo amasuka ukipfuka. Ajya waruzi kuryama mu nduro. Waruzi kuryama mu nduro. Uraherayo nuherayo. None vyo wagende ndere Samson ntiyagiye kuryama. Ntiyifuse neza. None yaravyose. Hajya kaburitse bakagenda. Nuze ubibaza gwinzu yanze ngo nziza, gwinzu yanze iteye amagaragwe, oya. Hari uryama mu nduro. Igihe cyose rero ahandi aziko naha turi hano ntihabuze bagatero kamaze gufata kereka ati nzokujana. Ati nawe ugira unjanire kukaburi none. Ndi mu bantu uracari. Yesu abahezagira. Uzopfa nta kabuza. Wihane nshuti yanje. Isi uko nayibonye nabivuze ntacikura. Mperuka kubazwa n'umuntu Imana yadutumira tubarira ngo genda mu mubwire atunganye ubugingo bwiwe ageze ku minsi ya nyuma asozere. Imana ishimwe cyane. Turagenda turahashika turamubwira dutse mutama yari mutama byukuri akuze arengeze imyaka 65 yubatse inzu yiwe nziza cyane kandi iyo nziwe yubatse ayubaka mu nguvu ziwe. Urabona ko muri kino gihe umuntu arashobora gukora ibintu by'ibitangaza, imiduga y'ibitangaza, amazu y'ibitangaza ari byo yivye. Yari ivyo abantu. Yari ishabana. Yaratanze abantu kuzimu. Ivyo birabaho. Amen. Ariko mutama yari yubatse inzu yiwe neza. Imana atubwira ngo genda rero mu musange ku musego atunganye ubugingo. Hari ikintu cyambaza ntazibagera. Turahagera. Turamubwira duti mutama tunganye ubugingo ugiriwe ubuntu n'Imana. Uyimisi n'imyongerano utunganye umutima. Yesu abahezagira. Aratwumviriza, aravyumva, yumva nukuri. Mugabo nta jambo yatwishuye acamagara umugore wiwe. Umugore witwa Madirida. Amara ngo Madirida. Madirida ari mu gikoni ngo sabwe. Ngo Madirida. Ngo sa Madirida. Sabwe ariko araza. Agera hari. Ngo Madirida. Unavuye Madirida. Unavuye Madirida. Unavuye Madirida. Unavuye shangwe inzu yanze sauna ruhiya. Mwinzi yanze shangwe zoska urayisambanira mwo. Mwo unavuye sauna giye. Tutamutse ihane. Imana yatubwira wihane. Biramunanira kwihana, biramunanira kwato kwa Madirida. Mwinzi yanze unafu. Uwa Madirida nawe kuva bakabana ntazi gusambana. N'umucacu. Haleluya. Amen. Ni kibazo gikomeye cyane. Ingene umuntu akwegana n'isi ukamumengo bazojana. Imana ibambere umugisha. Reka nsome icyete cya kabiri cya Samweli. Ahandazi muranyanka ariko mu nkunde mu izina rya Yesu. Amen. Ndiko mbabwira ibintu bikomeye. Tusome icyete cya kabiri cya Samweli
igice cya 14 ku murongo wa 14 havuga ngo erega twese tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka ntayorwe mbere n'Imana ntiyiciraho ariko irondera uburyo kugira ngo uwaciwe ntazorinda apfa akiri igicibwa. Amen. Erega twese tuzopfa tumeze nk'amazi aseseka ntayorwe mbere n'Imana ntiyiciraho ariko irondera uburyo kugira ngo uwaciwe ntazarinda apfa akiri igicibwa. Yesu abahezagire. Twese tuzopfa. Undi munyabwenge yararirimbye twese tuzopfa aho uri hari abandi kandi aho uri ejo hazoba hari abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe tunganya umutima, utunganya ubugingo, utunganya igikorwa, tunganya hagati yawe n'umugore wawe, tunganya hagati yawe n'abana, tunganya rondera igihe, kura mu nzira intambamyi, wiyuzuze n'Imana. Yesu abahezagire. Bibiri bivuze ngo Imana ntiyiciraho nawe warakoze ibyaha byinshi cyane, nawe warakoze ibyaha bigatukura tugutuku, Imana ntiyiciraho ngo mugabo yirondera uwaciwe ntazapfe akiri igicibwa. Yesu abahezagire. Aya majambo yazirikane cyane. Haleluya. Birashoboka nabwiye abantu icyaha kirica umuntu yavuye ku burambe bw'imyaka 969 kubera icyaha raba imyaka dusigaranye. Amen. Hari umunyabwenge yaruse kuvuga ngo abanyafrika ugeze ku myaka 50 ucitangura kwibagira itiro ryinshi gusinzira ngo ivyo bituruka kurya turya zo muri Afrika twebwe kuko tutimenya. Amen. Ngo ariko abazungu kuva ku myaka 50 duka kuri 70 baba ari intwari, baba ari abantu bashoboye bashobora no kurangira abandi bari nyuma yabo inzira bari bujemwo. Yesu abahezagire. Wewe worangira inzira nziza umuntu acamwo, uri umusambanyi worangira uwundi inzira nziza gute? Uri imborerwa worangira uwundi muntu inzira nziza gute? Uri umwicanyi worangira umuntu gute inzira nziza? Ntibishoboka. Muga kugira ngo urangire inzira nziza umuntu ubanza nawe ukayihagararamwo. Yesu abambere umugisha. Twese tuzopfa, turi hano tuzohwera mugabo. Amen. Wumva y'icyaha cyadukoreye gushika kuri imyaka umuntu w'imyaka 50 ahandi azi ko ngaha uworondera ngaha haturi turademura imyaka 70 nabo tworonka hano n'uruhombo uruhombo. Ibyo byavuye kuki? Mubwire ngo uzopfa nta kabuza, wongera ubimubarire. Yesu yabansuroreye ngo ndababwire Yesu nimutangare kandi ababwire Yesu. Imana ishimwe cyane. Mbabwire ubwo bumara bw'icyaha, kambabwire ubwo bumara bw'icyaha. Soma icete cya Yobu sinogera ntakibabariye icyo kintu se nta handi tuzohurira. Oya nta handi tuzohurira. Reka ndakubwire Yesu ku rupfu rwa Samusoni ko turakeneye ku rupfu rwa Samusoni ruvyara abantu bihana. Samusoni apfuye ari umugabo, Samusoni apfuye yubaha Imana kandi turakeneye ko umuryango wiwe. Reka nkubwire ingaruka y'icyaha. Yobu igice cya 20 ku murongo wa 11 havuga ngo inkomezi z'ubusore bwiwe zuzuye mu magufa yiwe zizoryamana nawe mu mukungugu, naho ibyaha bimuryohera mu kanwa akabinyegeza mu ngingi z'ururimi, akanka kubiheba akabigumya mu kanwa kiwe. Yamara ibyo yariye bizomuhinduka bishitse mu nda, bizohinduka nk'ubumara bw'imvuvyi muri we. Yamize ubutunzi miyonzwa none azobudahwa, Imana izobisevya mu nda yiwe. Yesu abahezagire. Amen. Naho ibyaha bikuryohera nshuti yanje, ibyaha biraryoshe kweli usibana umugore w'abandi kubera bari nyumucero ukera ukaronka miliyoni na miliyoni kwaka umugore w'umuntu vrema w'umukene ukamusimbana ukayatasi na mahoro vrema na marame. Mugabe ivyo bizoguhinduka nshuti yanje kurenganya abantu ukita igihangange n'ivyo umengo biraryoshe. Kurya ibiturire abantu ukabari ibiturire ne umenga birasanzwe n'ivyo. Cyari ikintu cyambabaza abakozi b'Imana. Ndeka ndakibabarira. Ndakunda kubazwa n'abantu ubwoko bukobwa. Iyo mvuze ubwoko bukobwa bavuze genre féminin. Amen. Ibaze umugore ubwoko bukobwa arashobora kuja kwa muganga afise ingwara imumereye nabi cyane akeneye gukira. Umudokiteri amwakiriye, umuganga amwakiriye mu gisingo cyo kumuvura agatahira kumusambanya. Iryo ni gogwa sigogwa.
tuvuga ukuri muri kino gihugu n'ibyangombwa tuzobizira kandi turiteguye. Je ntabwo bafise nabwiye abantu, je naramaze kuganduka, naganduse ngiriwe. Nibaza ko ku marezo sosio mwarumvise umugabo mu Burundi yaganduse akiriwe, nuyu haye aravugana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nariyumviriye niko masava abantu bafata ibintu bagatondesha ku murongo ngo tugiye kumuraba, tugiye kumusuhuza, tujana amashurwe, ariko yararwaye arababara aramererwa, nta kinini wigeze umuha, nta ntererano wigeze umuha. Amen. Nateguye uwo mwanya ukomeye ningira ngandi uco ngiriwe, abantu bari bazangwa arasoze nindakomeye ndibaza Imana, ntariko ko abantu bariko bashinza ko no banasaze. C'est vrai, ndi umusazi ndakomeye jewe. Imana ishimwe. Amen. Imana imishurira ijambo muri Bibiliya, ntahura ingene Yesu imbere y'uko aja mu ijuru yegeranije abigishwa biwe ababwira ivy'urupfu, acasangira nawe. Komera amashi Imana yacu mu ijuru. Narafashe akanya ko gusangira n'inshuti n'abagenzi n'umuryango, amashurwe barayaza, twagize ibirori vy'iminsi 10 turya tunwa tunezerewe, nta mpungenge mfise. Narababwiye ko turahejeje umugirwa, nta uzokora ikindi nyuma imvuye, bazozana hano basezere bace gukaraba bitahize. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ivyo vyumve neza. Umukobwa agahaguruka akagenda ku mucamanza, yagera ku mucamanza ati mvise urubanza barandenganije, mu gishingo cyo kumucira urubanza akamukubitira mu biro vyiwe akamusambanya. Amagorwa akomeye cyane. Haleluya. Nikibazo abantu bwoko bukobwa barafise ingora, namba ndabasengera ku murango no mwijoro vyuse ndavuga ngo Mana ndataritse ibiganza, uri bukawa bakobwa umuntu ushobora guhura mu nzira n'ikintu cy'ikirara kikakurusha inguvu kikakubika mu ishamba akagusambanya. Ivyo bintu muravyumva? Ikibazo parahohoterwa cyane. Niyo rero waba ufise ubwo buhohotezi, nagira ngo ubwire ngo naho ivyaha bikuryohera uzopfa kandi wibagirwe nutihana. Yesu abahezagire. Amen. Ngo akabinyegeza mu nkingi z'ururimi. Yesu adufashe. Ahari ivyo wanyegeje, umugore wawe atazi, umugabo wawe atazi, hari bigendera mu SMS, mu audio, hari bigendera mwe n'ikibazo gikisino bivuga byose mu birangize. Yesu abahezagire. Sino bivuga byose aragwa n'amagwa, iyo bari we besho biraba barumva. Yesu abahezagire. Amen. Ngo mbasome ijambo ryo kuhoza umuryango. Ego share. Ngo mbasome ijambo ryo kuhoza umuryango. Naco bitwaye. Nagomba kuvuga ibice nyene. Amen. Reka some ijambo ryo guhoza umuryango mu gitabo cyo vugishwa n'Imana Ezekiyeli. Igitabo cyo vugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 24. Ezekiyeli. Tubabwira ubutumwa bwo kwihana, tubabwira ubutumwa bwo gutunganya umutima, tubabwira ubutumwa bwo gutunganya ingeso. Yesu abahezagire. Ngomba soma ijambo ryo guhoza umuryango, ndarisoma habiri mu cete ca mbere ca Bitesalonike no mu gitabo cyo kuvugishwa n'Imana Ezekiyeli 24. Igice ca igice 24 murongo 15. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Urupfu rwa muka Ezekiyeli twebwe twaramenyeye kwabira ntangora. Yesu yaturaze kohoha ibintu n'ingorane kabisa. Imana ishimwe. Amen. Urupfu rwa muka Ezekiyeli, maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti mwana w'umuntu, ngira ngo haki cyo wamiza kwa amaso bije giturumbuka ntuzoboroge cyange ngurire cyanga amosozi yawe ntacuncubuke kuniha kwawe kuraba amapfiranda ntuzugandarira upfuye wizingira igitambara cyawe mu mutwe wambara inkweto zawe ntiwipfuke ku munwa kandi ntuzurye ibiryazago. Nuko mu gitondo mbibarira abantu, maze ku mugoroba umugore wanje arapfa, bukeye ngeza nkuko nabariwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugomba kubahoza umuryango. Igihambaye mu kiranire kwezwa no gutunganya, kuko ejo aho bukera nimugera mu bwami bw'Imana Samsoni tuzomubona. Yesu abahezagire. Amen. Ariko umuntu wese agwana intambara y'ukwizera no gutandukana n'icyaha. Nabivuze urupfu naho wogerageza gutera ibitugu ishengero, n'aya majambo ndiko ndavuguka wumva ati aho yaye majambo je ntayo nkeneye sava, mugabo urupfu ruzogusanga.
buzogushikira aho uri naho uzoburimwo n'ikibanza uzoburimwo. Yesu abahezagire. Imana amubwira ngo ngira ngwace ico wamiza kwa amaso. Nagira mbwire Madame Samson vyavuye kuhoraho. Abana ba Samson vyavuye kuhoraho. Ngo ibaki ico mwamiza kwa amaso. Bavukanye ba Samson base wiwe bari hano banyina wiwe vyaje giturumbuka. Imana ngo ibaki ico mwahora mwamiza kwa amaso. Nuko rero ngo ni mureme muhumure Imana ibahezagire. Haleluya. Mugwanire inzira yanyu izobashikana mu ijuru. Hama Samson muzomubona. Yesu abahezagire. Tuzobana nawe ubuziraherezo niko abanyarwanda babivuze. Yesu abahezagire. Aho sindahatebera cyane ariko kwafasha kugira ngo muvyumve neza. Simwebwe ba mbere sinamwebwe ba nyuma. Reka mpereze ku ijambo ngiye gusozerera ko kugira ngo duce dusenga Imana. Mpamagara abakozi b'Imana bose bari hano baze dusengere uruhafu kugira ngo duherekeze ubwa nyuma uyu mubiri wa Samson. Okay, icyete cya mbere cy'Abitesalonike 5:4 ku murongo wa 13 uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa ivyo basinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nk'aba bandi badafise ibyizigiro. Uko twizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka abariko twizera yuko abasinziriye muri we Imana izobazanana nawe. Ikindi cyo tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko umwami wacu ubwiwazoza amanusa avuye mu ijuru arangurira ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abasinziriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranisha ayo majambo. Imana ibahezagize. Amen. Zinga Bibiliya dukomera amashi Imana yacu mu ijuru. Imana iragahezagirwa. Iki gikorwa kibaye kizorengana. Samson izosubira kumubona. Bana biwe muhumure. Biraboneka mwamukunda cyane kandi bigero byo kubirukira Iraki bifise. Yari intwari mu muryango ariko data niwe yabonye inyungu ikomeye kurusha twebwe. Ariko nagira batangarize ni se w'imfuvyi akaba umugabo w'abapfakazi akaba Imana yabatagira shinge na ruhezagire. Muhumure mureme uko muzobaho si kibazo cy'umuntu ariko ni kibazo cy'Imana. Yesu abahezagire. Reka mvuge ngo mumvise amajambo yose mukayizera Imana ibahumugisha. Imbere yuko dusengera uruhafu mu ngundire muve hasi dusenge Imana. Dusenge Imana. Dusenge Imana. Ntiwigire ikintu. Uyu munsi tuzanye Samson ejo zo bari jewe canka zo bari wewe. Yari yatunga iki foto avuye ku KUMAZIKO yo guhamba undi muntu. Urabona rero kwisi irizunguruka. Imana ishimwe. Umuntu ni kintu kidahera bakoze Imana. Umuntu si mpeni ipfa igahera. Umuntu si inka barya ikarangira. Umuntu ni kintu kidahera. Mbabwira ibanga muri ibisengesho. Umuntu azova muri uyu mubiri, umubiri usubira iyo wavuye, impwemi kaja ku Mana. Mugo umuntu azogaruka imbere y'Imana, akiriga urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze akiri muri wa mubiri. Yesu abahezagire. Ubundi umuntu ko ndamubwira ndireka ngusengere, acarambira ngo twege ba pastori bacu barabitwemerera. Ba pastori banyura bibemerera. Sava ivyo babemerera ari kinyoma. Igihe bazohagarara imbere y'Imana nawe ugahagarara imbere y'Imana ntawe uzokuvugira. Nutatunganya ubugingo, nutatunganya umutima ntawe uzokuvugira. Yesu abahezagire. Abo nkundira munamike impanga gato mwugara amaso dusenga Imana. Mana data twese mu ijuru. Uri Imana nziza kandi uri Imana yera. Urahambaye kandi uragorotse nyeniganze n'icyubahiro. Uri ntango kandi uri herezo niko Yohana yakubonye. Turagushimiye kandi turagukengurukiye. Aya majambo tuyavugiye ku rupfu rwa Samson. Ndakwinginze uhoraho. Ni wenyine abantu. Ni wenyine imitima. Mwizina rya Kristo Yesu. Harimo imitima y'abakubaha. Harimo n'imitima y'intagondwa. Mwizina rya Kristo Yesu Nazareti. Batere kukuri kwawe n'ijambo ryawe. Mwizina rya Yesu.
ariko ntacyo bitwaye kuko iki kibanza bakiwayemo. Ndabizi ku munsi w'amateka uzobabwira ngo hari ku mpanda, hari kwigerekezo rya 13 Mana y'amasezerano nyene inganzi n'icyubahiro, uzobibutsa byinshi, uzobibereka kuko video n'amateleviziyo biriko birakora. None rero Yesu girira neza uyu mutima wose uri kuratsindwa, umaze kubona ko yova hano afashe ingingo y'ukwihana no kukwakira nk'umwami n'umukizo w'ubugingo bwiwe. Nsaba imbabazi uyu muntu wese aciye bugufi umutima wiwe awukohereje ko mu izina rya Kristo Yesu. Bana nawe kandi wigishe mwami n'abatavyerekwa n'abatabizi n'abatabibara bashobora kwiharura gucange kuriya, abo nabo nyene iri jambo ryawe izere bakurikirane, izere baho umuco n'ivyiza. Urakoze Mana, ibisigaye rero bana n'abantu bawe ubagirire neza, insinzi y'agahebuza ize kuboneka hano, kandi ukomeze gusobanurira abantu aya majambo yawe kuko ari amajambo y'ubuzima. Ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti wapfuye akazuka. Amen. Maisha ya mwanadamu yanapita ni kama maua, leo yachanua, kesho yanyauka. Ndugu, ni kipi cha kufanya wewe ujivune? Pesa, elimu, mali zako visikufanye uwe na kiburi. Kuna walokuwa navyo katika dunia hii, ila hawapo tena, wameshatoweka. Maisha ya mwanadamu yanapita ni kama maua, leo yachanua, kesho yanyauka. Ndugu, ni kipi cha kufanya wewe ujivune? Pesa, elimu, mali zako visikufanye uwe na kiburi. Kuna walokuwa navyo katika dunia hii, ila hawapo tena, wameshatoweka. Walikuwepo mashujaa waliosifika duniani, wakina Osama, Sadamu, Farao, Israeli. Imebaki kuwa ni historia. Usiruhusu ya dunia ya kutenge na upendo wa Mungu. Washindwa kujua ya leo, kesho fumbo kwako. Jiweke tayari kabla hujalala. Walikuwepo mashujaa waliosifika duniani, wakina Osama, Sadamu, Farao, Israeli. Imebaki kuwa ni historia. Usiruhusu ya dunia ya kutenge na upendo wa Mungu. Washindwa kujua ya leo, kesho fumbo kwako. Jiweke tayari kabla hujalala. Tujisalimishe kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Alishinda kifo na mauti pia, tukimbilie kwake. Tujisalimishe kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Alishinda kifo na mauti pia, tukimbilie kwake. Tujisalimishe kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Alishinda kifo na mauti pia, tukimbilie kwake. Tujisalimishe kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Alishinda kifo na mauti pia, tukimbilie kwake.
kwenu ni mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu ni mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe. Niliyoyatenda kwenu ni mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu ni mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba nisamehe. Naomba nikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Naomba nikumbuke kwa mema niliyowatendea. Msinikumbuke kwa mabaya, wapendwa, chini ya jua sote ni wakosaji. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya na wafu alifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya na wafu alifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Alikuja kwa walio wake, walimkataa. Israeli, taifa teule, walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Walimjia kwa panga na marungu kama kwa vita, wasijue kuwa yeye ndiye aliyewakomboa. Wagonjwa aliwaponya na wafu alifufua Bwana. Wagonjwa aliwaponya na wafu alifufua Bwana. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Yote hayo hawakutambua kuwa ni mema kwao. Maongozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru alivyojitoa Yesu. Nani angeweza? Wema uongozi wanadamu, tuwe wenye kushukuru alivyojitoa Yesu. Nani angeweza? Tuwe wenye kushukuru wapendwa.
Izina yitwa Bizimana amatazirano Samson, se Mpungugwaha Celestin, nyina Cimpaye Edia, akaba yavukiye Ikatanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 mu ntara province Sud Kivu, igihugu kibanyi ca Kongo. Akaba yari umurimyi, yize amashuri y'intango mu gihugu kibanyi ca Kongo RDC, akaba yubatse ugwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 n'umupfasoni wiwe Munezero Estela. Bakaba bavyaranye abana 11. Nyakwigendera akaba yavyaye hanze abandi bana bashika kuri 6, bose hamwe asize abana 17. Murabona 17 harimo abahungu 7 n'abakobwa 10. Nyakwigendera asize abuzukuru 6, harimo abahungu 5 n'umukobwa 1. Uyo nyakwigendera Bizimana Samson yatanguye gukikwa n'amagara mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2023 ari muri Tanzania aho yarasanzwe aba, aca aza kwivuriza ino mu Burundi, aravugwa arakira. Amaze gukira aca yigira inama yo gukora imirimo y'Imana, aho yaciye yakira agakiza, arabatizwa mu isengero yitwa Terambera Ubugingo, mu kinyamazuru Église Veille pour la vie. Nyakwigendera asezeye isi, asize abana 17 nk'uko mwavyumvise n'umufasha umwe. Akaba yitavye Imana ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3 uyu mwaka wa 2024. Imana imwakire mubayeho. Bajyango muri hano, inshuti, abagenzi ba Samsoni, bana, eka mwebwe mwese mwaje kudufata umugongo, itugire Kristo. Yesu ashimwe. Ijambo dufise ry'umuryango n'iryo gukenguruka. Turakenguruka bwa mbere, dukengurukira Imana iyo yakundiye guha uyu mwana wacu Samsoni ingabirano yo gupfa neza. Sisubira inyuma mu byo pastor yavuze, ariko mwabyumvise hambavu y'umugore arafise mu nzu yuko yavyaye n'abandi hanze, bisigura ko hari iyindi nzira itanezereza Imana yaciyemwo. Kandi birumvikana Samsoni yavutse mu muryango wifashe, aba umuhungu mwiza, hanyuma akaba ari umuntu akunda abantu cyane, ku buryo ivyo byose bigukoraniye ko biheza bigatuma wibera mu kirori n'abagenzi aho uciye, kuko bose baragukomera amashi. Dukengurukira Imana rero kubera iyo ngabirano, si vya bose yabivuze, kubona ushobora kwiruka hanyuma imbere y'amezi 2-3 ngo urenguke, Imana ikakugira nka Sauli ikagukubita inkoni. Ikagukubita inkoni kumwegira Sauli. Asante sana. Mungu akampiga fimbo kama alivyomfanya Sauli, kugira ngo ashobore ili aweze agaruke kuri iyo, arudi kwake. Samsoni rero mwabyumvise aduhaye akaroro keza, nagira mukengurukira iyo Mana ndababwire muri uyu mugani.
Samsoni amefanya mfano mzuri ili aweze kumwabudu Mungu. Hariho mugabo yakundana Imana cyane akayikorera nk'uyu mupastor avuye ngaha. Palikuwepo mtu aliyekuwa anaitumikia Mungu na akaiabudu sana. Uyo muntu arinjira ahiherereye gusenga. Huyo mtu akafika sehemu ambapo ni paficho ili aweze kumwabudu Mungu. Asaba Imana yuko umunsi izobona ko yegereje gupfa yoca imukebura. Aomba Mungu ili siku akikaribia kufa aweze Mungu iweze kumsaidia ili ajue atafanya nini. Ni kwari kumukebura gusa, kwari kumuteguza. Haikuwa kumwandaa pia. Ilikuwa pia na kuweza kuamua nini afanye. Inkuru ukibandanya nuko. Habari inavyofuata ni hivi. Se huyo muntu yarapfuye. Baba ya huyo mtu akafa. Nkuko Samsoni yapfuye. Kama baba yake ya Samsoni alivyofariki. Umugore w'umuntu arapfa. Mwanamke wa mtu akafa. Umwana w'uyo muntu arapfa. Mtoto wa huyo mtu akafa. Umubanyi arapfa. Jirani akafa. Umugenzi arapfa. Rafiki pia akafa. Umunsi urizina wa mugabo na wasanga yapfuye. Siku moja akamkuta yule mwanaume naye amekufa. Wamuhageze mu maso y'Imana ico yatanguye kwabaye kwidoga. Mbega Mana ko utanteguje nkuko twabisezeranye. Alivyofika mbele za Mungu akauliza, kwa nini Mungu haukuniandaa mapema kama tulivyokuwa tumehaidiana? Imana yamuhaye niyo yingira ndababwira. Jibu Mungu aliyompa ni hii ambayo anataka atuambie. Urupfu rwa Samsoni rwaduteguje rwacu. Kifo cha Brother Sam ni kiliandaliwa. Kuandalia ni gutegura. Ni gwateguwe. Mugabo rutwigisha rwacu. Anadai kwamba kifo cha Brother hakijaandaliwa, lakini sisi ambao bado tuna uhai tujiandae. Wala kifo hiki kinatutayarisha tuone kama kifo chetu kiko karibu. Kifo hiki kinatusaidia sisi kuona kwamba kifo chetu kiko karibu. Nuko rero twamuherekeje ibyo tuje gukengurukira Imana ko yagize iryo bakwe nkuko pastor yabivuze, akaronka akaryo ko kugaruka ku Mana akiriho ari muzima. Kifo hiki kimetusaidia kuona kwamba Brother Sam amejikwamua akatubu dhambi zote alizozifanya. Bana bajyango dusigaranye ntiturire ngo tumukurikize amarira kuko we yatsinze. Watoto, familia, tusimfuatishe kilio. Tunatakiwa tuwe wapole. Nuko ubwo no bukengurutsi bwanje ku Mana, ariko kandi nifuje yuko twebwe nk'umuryango mwodufata mu mugongo mu kengurukira iyi Mana nyene yamuhaye kurangiza neza, tuyikomera amashi. Mtusaidie tuipigie makofi Mungu ambaye ametusaidia akamaliza salama. Ijambo rigira kabiri kubakengurukira mwebwe nshuti bajyango bagenzi mwavuye hirya no hino kugira ngo mudufate mu mugongo muri rubanza umuntu umwe adashobora kwimarira.
Jambo la pili ni kuwashukuru ndugu, jamaa na marafiki, familia ambao mmekuja kutuunga mkono kwenye haya matatizo. Natwebwe tuzasubiriza mu ndumane igihe cyose muzoba muri mu manza nziza canke izivyago nk'ibi, kuko na kare umuntu agirwa n'uwundi. Na sisi tutawaunga mkono ambapo mtaangua kwenye majanga kama ya namna haya, kwa sababu mtu humsaidia mwenzake. Ubukengurutsi bwacu rero bushikire abari hano hafi bagize ico bafasha bakongera katurengukako, n'abari kure bariko barakurikirana uyu mugigwa kuri Facebook no kubundi buhinga buhari Zoom n'ahandi, kubera nabo nyene turasangiye umutima. Ujumbe huyo uwafikie wale ambao wapo mbali wanaofuata mazishi haya YouTube, Facebook na mitandao mingine mbalimbali. Turifurije kuruka mahoro uyu mwana wacu, akaba n'umuvyeyi wanyu bamwe umugabo ku bandi, akongera kandi akamugenza shika kuri mwebwe mwese mwamukunda. Tunawashukuru sana kwa wale ambao walikuwa ndugu, jamaa na marafiki, baba wa watoto. Tuendelee kuvuta subira kwenye hali hii ambayo inayosikitisha. Jambo rya nyuma ni ukubamenyesha yuko ahejeje gushingurwa hano duca tubandanyiriza aho kwibarabara kuri sale mwabonye tugikata tuzino, niho tuza kugirira iyindi migigwa tuza kuwamenyesherezaho. Imani bahezagire, murakoze. Neno la mwisho anasema kwamba aendapo tutamaliza kuweka mwili wa marehemu mahali husika, tutaendelea na sherehe hii hapo juu kidogo ambapo mtaelekezwa. Asanteni sana. Twese mu ijuru nyiriganje n'icubahiro, uri Imana nziza kandi uri Imana yera, urahambaye kandi uragororotse, nyiriganje n'icubahiro. Turasengeye uru ruhafu rugiye kubikwamwo umubiri wa Bizimana Samson. Turabizi dakekeranya waramwakiriye, ariko turabitse uyu mubiri. Iki kibanza rero agiye kubikwamwo turagihamagariye mu bamarayika bo kumurinda, bo kurinda umubiri, bo kurinda umubiri wiwe kugira ngo uzigamwe. Turasi integuro mbi z'abadayimoni, turasi integuro mbi z'abarozi n'abarozikazi, turasi integuro z'abanyabukorikori, turasaba kwihenda ngo gukora ikintu na kimwe. Mana y'amasezerano turamukuragije uyu mubiri urindwe, uyu mubiri ugirwe neza, uyu mubiri egome ukorerwa umugirwa wose, ukorerwa bera Mana batwitangiye kera. Uruhafu rero turabisengeye abamarayika bamanukemwo, kandi turasabye marayika hagati inkota yaka umuriro acungera iki kibanza kugeza igikorwa cy'umubiri wiwe kirangiye. Ibisigaye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe turamukuragije kugira ngo uzovugirize inzamba ku bicu n'abazomwe bazosanganira mu kirere natwe turimwo, mu izina rya Kristo Yesu mw'i Nazareti wapfuye akazuka. Amen. Ijuru tuzoramukanya n'abera, tugumbirane twera, nta muntu azofise umubabaro. Mw'ijuru tuzoramukanya n'abera, tuzoramukanya n'abera, tugumbirane twera, nta muntu azofise umubabaro. Mw'ijuru tuzoramukanya n'abera, mw'ijuru tuzoramukanya n'abera,
mwigumye cyane nta kundi, mwihangane. Iyo ndirimbo tuyihurire ko mwese murayizi, birashobora kuremesha umuryango.
rababurije ntusigende umwe nta undi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane naryo mukiza ni wewe ngomba tutabanye satani yonesha ububasha bwawe nibwo bunkiza tugumane mwami tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumana Haleluya kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane umpoze hafi namwe sinotinya kandi amarusha niyo mbabaza warakuyeho ruboyi rw'urupfu tugumane mwami tugumane Haleluya kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumana Haleluya kuko umunsi ukuze rababurije ntusigende umwe nta wundi nizigiyeyo ntabara tugumane mwami tugumane wari umuvyeyi udukunda natwe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwe itahire wari umuvyeyi udukunda natwe tukamukunda iyaba ari bikunda twari kugumana ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi muvyeyi wacu mwiza niwe itahire niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru niwigire wari ntwari mu muryango wari intore mu babanyi n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza waraduciriye ingero kugira tubeho ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi ntituzibagire ibyiza wadukoreye watubaye
waduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Uraburagiye kandi ugiye tukigushaka, twari tukigukeneye ko byinshi mu muryango, ariko Imana nayo ikora uko igomba, niyibona ibikwiye n'ibibereye. Niwigire wari ntwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Wari umuvyeyi udukunda natwe tukagukunda, iyaba ari ibikunda twari kugumana, ariko kuko muri iyi si twese turi ingenzi, muvyeyi wacu mwiza niwitahire. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, wara
wadukoreye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi. na data wa twese uri mu ijuru, nyaniganje n'icubahiro, mana nyiri ivyimburwa kandi nyinabimbuzi, mana iyo wuguruye atawugara, kandi niyo wugaye ntawobigerageza ngo yugurure. Niko twakubonye uko abana n'abasavyikazi ba kera, urahari ngo bane natwe abashuka ko n'amaherezo y'ibihe. Turagushimiye uyu mugirwa mana wo guherekeza umubiri wa Bizimana Samson twari turimwo, wabanye natwe, watugiriye neza. None turasozereye iki gikorwa, ndakwinginze ngo wandikire umuntu wese yashitse hano agashikanaho ikirenge, n'abatashoboye gushika, abari hafi cyangwa bari kure, eka n'abari mu bihugu vya kure cyane, ubwo buntu n'izo mbabazi bibashikire. Turasabye umugisha, turasabye umuhezagiro, turasabye kugirirwa neza, turasabye ngo ukomeze kubana natwe uko watanguranye natwe, uduhe gusozera amahoro, kandi uze kujana n'abantu bawe, ubarinde amasanganya. Inyuma yo guheza igikorwa cyo gukaraba, ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bize kumurikira abagenda mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko no mu burengero no kumbibe z'ibihugu tubikanije. Urakoze Yesu, ibyo kubyumvise natwe turabyizeye, ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti wapfuye akazuka dusenze, amen.